bakunzi b'isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi samira kuri 1996 no kumbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye ari nka Facebook, Twitter ndetse na YouTube. Ndabaramutse mu nkunde ndabaramutse nongenda bipfurize ikaze mu kiganiro c'amakuru y'inkino mugiye gushikirizwa na Jewe Vuzima na Methode nkuko vyama kuva kuwa mbere tuba turi kumwe namwe kuva igihe cy'isaha 8 kugeza igihe cy'isaha 10 turabira hamwe amakuru agiye atandukanye. Nizere ko mwagize ibihe vyiza aho muri ko muraca mu byo murakora byose. Nizere ko muri ko mugirana ibihe vyiza natwe tubabwira twebwe mu byo mu mirimo tuba twamyemwo bavyagenze neza, ene cyo gutuma muheza mukatwumva amajwi yacu akeza akabashikira. Nizere ko mukanya tugiye kumara hano, nizere ko muzakugana ibihe vyiza natwe, nizere ko muzakunezerwa n'ivyo twabateguriye. Ndamutse umuntu wese ariko adukurikira ari mu bice bitandukanye by'igihugu, abari ngaha mu gisagara cya Bujumbura, abari mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, abari mu hari epfo mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura, abari ngaha haruguru ngaha ku matafari, abari ngaha ku muzinda ndabaramutse. Ndamutse bitwa ba Olivier, ndamutse abitwa badezire ngaha mu basomali, ndamutse bitwa ba Berize ngaha mu Carama mu Gahahe, ndamutse abitwa ba Cleria hariya mu Gahahe. Nizere ko muri ko muragira ibihe vyiza ariko adukurikirana bari mu masoko atandukanye hariya mu Kinama, mu isoko mu Kinama ndabaramutse cyane. Ndamutse uri ko adukurikirana ariko adandaza indagara yitwa Aniki hariya kuri Kotibu, ndamubwira ati turabakunda cyane, nacyo gituma ntitwigira tubarambirwa iyo turi kumwe namwe kuko mwamara abantu bacu byo tuba turiho turakora kubera ko muri ko maturangira ko dushigikiye biraheza bikadutera intege. Nizere ko mugiye kugana ibihe vyiza natwe. Mukanya turaje kugira ngo tubasesangurire amakuru avuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ayavugwa ku mugabane wa Afrika ndetse n'avuga haya ku mugabane wa Buraya. Duheze turabe hayagwa amaki umwanya nkuko vyamabiri ndaje nakire mugenzanje kugira tugiye kumarana aya masaha yose abiri ngaha mu bwami bwa radio television Burundi bwiza isamira na kuri 1996 ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Natevye nakira mugenzanje Pepe Pericles, ndamuha ikaze. Mwaramutse neza Pepe mugenzanje wanje? Ndaguhaye ka mwiriwe cyane Methode. Ndamutsa n'abariko baradukurikirana kuri 92.6 bose. Nizere ko wagiye ugira ibihe vyiza uno munsi. Meze neza narigi uno munsi kubatari bake na cyane abakozi ba leta bafise ikonje no munsi mukuru w'abakozi n'akazi. Nagomba cenja ko tukaba natwe mwabo bakozi turimo. Nagomba nifurize kwizina rya radio ETBB, nifurize abakunzi bayo umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ibyo bariko barakora byose. No munsi rero wikonje kubatari bake na cyane abakozi ba leta. Narijya haraba abatagira ikonje nka twebwe usanga nk'ubu bibereye mu mihane wabo baruhutse kugira ngo bumvirize amakuru y'inkina bagezweho. Twe ntitworuhuka urubu nabajya batwunguruje kugira dushike hano ku kazi. Nuko biba bimeze buriya. Harimo abitangira akazi hariya bakagakora imisi yose. Rero kandi nipfurize umunsi mukuru ku bantu bose. Erega harimo abantu babifashe ko uno munsi mukuru w'abakozi n'akazi ari bajya abantu bafise matrikire gusa bajya batonda mu mabanki cyangwa bajya batonda mu biro. Oya si bajya gusa aba taxi vero, aba bateka bose bakadutegura ibyo gufungura, aba mu mabutike, aba bose umunsi mukuru ni gwabo. Abarimyi hariya, abarimyi na cyane abarimyi ari guca usanga bagomba kwikumira bariya ba mama twasize hariya ruguru. Acumengo no musi ntuharaba ariko umunsi mukuru abara umuntu wese azinduka karagenda ku mirimo. Uno musi mukuru ni gwiwe nuwiwe. Rero tubifurize kugira ibihe vyiza no kubandanya munezererwa n'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi aho ku isi twifatekanije n'abandi bose bo ku isi duhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi. Rero nizere ko wagize ibihe vyiza nawe na hariho nagenda bona ibintu byari biryoshe. Akandi gakuru nasimbiye mu isoko nabonye abantu basuma cyane byerekana ko uwo munsi burya barawitaho ni umunsi ukomeye. Agakuru rero karyoshe nibaza ko kagira n'abakunzi ba sport muri rusange n'umupira w'amaguru muri rusange. Aha mu gisagara cya Bujumbura ibirori byabereye muri stade Ntwari. Nabonye amafoto nabonye amafoto sinahashitse ariko nabonye amafoto. Naje nabonye amafoto ko dufise stade ikomeye, stade nziza cyane Intwari
mu minsi turasura guteramiraho hajya hantu ivyo bihe twatubikumbuye twari dukumbuye guteramira hajya kuri stade Intwari naye nkumbuye ivyo bihe byo kongera kubona mfana tayari aho byakabereye ni kera stade Intwari igira ize yasubira gukora ku mugaragaro ku nguvu z'abarundi ku nguvu z'abene gihugu bitangiye uburyo tutazeyinze mu vyiza vy'Uburundi rero tuzorata na kijya kibuga kirimwo tuzovuga ati buri hari byo twakoze tutamanje gutega amaboko cyane gose harimo ibintu abantu bihaye bakavuga ngo ikintu cyose kiba ciza bigikozwe n'abazungu mugabo kijya kintu nakora cyo twahaya mu makungu none kijya ubundi bwo si ikintu cyo guhaya ni ikintu cyo guhaya jewe narahaciye hari n'imigwi y'Iburaya mpora mbona yakirira ku bibuga biri musi cyane yakijya je naragiriwe ibakwe ryo kwahaca hirya yejo hahise ndahaca aho bariko baramanika amatara bariko barahera heza bashira y'amatara bamanika amatara kugira ngo inkino mwijoro zizobe zigenda ziberaho kuri kwamye match yo mwijoro iba ukuri kwamye nangaha nyene aha kwirembo nyene bashiraho bahapavena bashiramwo beto ikomeye kugira ngo abantu ntazo baducishe mwijiro hayo namakuru tuba tugenda duha abantu batashoye kwashika na cyane rero ni vuba na bwango dushyigikira intamba zacu ni neza cyane twakira natwe umugwi wacu wakira ku kibuga cacu bijya vyo kugenda gutira muri Tanzania tubisezeye dusigaye amamiliyoni menshi na cyane tudashobora no gushikayo ngo dushigikire umugwi wacu bawutsinda tutabona cyangwa utsinda tutabona ibyo bihe twari tubikumbuye ucu vyibuka 2019 hariya ndayibona turonka qualification ya CAN tunganya turonka qualification ya mbere mu mateka amatike yaheze cha wibaza nk'ijya qualification iyo tuyironka twakirira hanze ntibyari gukunda byari kuba bibabaje hariho ukuntu abafana babaye abandi bakinyi barafashe intamba mu rugamba hamwe umufana n'umukinyi wa 12 hamwe babamyange bafashe umupira batabakomeye ndura umugabo ruco afashe umupira canke kareba agafata umupira akumva induru hanyuma ucyumva hari ukuntu ibindi bintu bije mu mubiri kaza bumva baragize ingufu zidasanzwe ni iteka rero ridasanzwe risanzwe kuba tuzoba dufise ikibuga cacu twari dukumbuye n'inkino za Primus League zibera hajya cyane urumva na abantu benshi bava mu ntara za ruguru baba bavuga ati nubundi musongati yacu nk'akarorero iyo yaje gukina na Vitaro rukino ntitururaba kuko Vitaro ubusigaye yakira hari i Buganda ugasanga bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ntibashoye gushikayo nakajyereho keza yuko umugwi uzoba uvuye mu ntara yo hagati mu gihugu bawakiriye kuri kijya kibuga Intwari bazosidukana niyo nka bagenda gushikira umugwi wabo nariko mvuga nti hari gihe naje nabashaka kuraba urukino rushushe mugabo kubera ko impamvu z'umwanya cyangwa impamvu z'akazi kubera ko nagwa bariza kubera mu Cibitoke asanga ndarusije sinagihuraba kubera ko nakajyo keza cyane imvukira za ruguru kuza kuraba umugwi wabo wamanutse bakunda Kayanza United abanyakayanza ni Bujumbura ni benshi cyane abizi abanyakayanza ari benshi abanyagitega barahari bazogenda gushikira Frambo yabo musongati yabo kuri stade Intwari bimeze neza Egre Ntware yamanutse baza kwirorera hajya ibintu bikameze neza mu gihe umuntu atazoba ashoboye gushika imakamba yakiririye hari iwabo akayibona yamanutse Bujumbura ibintu bigaheza bikagenda neza cyane hariho inkino zagana zirabera ngaho Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura nubwo atakibuga cyari gihari cyabera kuri Centre Technique National basanga ni nka Ngozi City yaje gukina urukino ngaho Bujumbura kuri Centre Technique kenshi habera inkino z'icicaro ca kabiri niyo mpamvu rero niza Primus League zidakaze zitaba zikomeye cyane ajya amaderby abantu baba bakeneye akomeye yabera i Buganda menshi kandi baba bakeneye kuyabyaza umusaruro baba bakeneye kuyabyaza umusaruro na cyane ko bakoresha uburyo bwinshi na cyane burya equipe kugira ngo ishobore kubaho ikoresha uburyo bwinshi nico gituma rero bigora kugira ngo ishobore kwakirira urukino ahantu hatugaye kugira ngo irabakoronka namakiro hajya kuri Centre Technique baca barunguruka abantu usanga ubu batatanze n'uburyo urukino ugasanga rurorereye mugabo ubu stade Crotiye kujya bimwe vyo kurabira stade mu giti mu gitobore kuba twaraturaba match bijya vyo kurunguruka ngo hariho umwobo ubu ntibizokunda cyangwa ngo uraduga hejuru ngo ntibikunda nukugenda muri stade nziza
wicare twicare dutekane twirorerera umupira hazishigikira umugwi wawe kuno kubitwa na cyane cyane canke utsinde byose bibaho na cyane cyane nuko biba bimeze ngaha mu gihugu cy'u Burundi tubibutsa ko ni stade Intwari igeze nko ku bice 98 cyangwa 99 hajya ni nka 90 kuko urabona ko hari igice kinini batarasakara ni nkuko idasakaye muri rusange mugabo twabonye stade na Barcelona yakiriye ko monje weekend ntabwo isakaye agahande gatoyi mugabo bisigura yuko ni intambwe bujya kubona turonka stade nubwo idasakaye yose iyo ntambwe nayo tuzoyishikira tubone stade Intwari yacu isakaye ni intambwe rero byose ni buke kandi kijya kibuga cyubatse mu maboko yacu atamfashanyo atamuntu duseze nta n'ideni ririmwo nta turumva yishyuza ngo stade Intwari ngo baramperaniye ngo ku mahera natanze oya iyo ni intambwe ikomeye ku gihugu cacu ni ikintu cyo kurata yego mwiterambere na cyane rya sport ngaha mu mupira w'amaguru tubona ko ni umupira w'amaguru ushoboye kushika ku yindi ntambwe idasanzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukiri ngaha nyine mu Burundi reka turabere hamwe mu mupira w'amaguru mu cyicaro cya gatatu ariyo D3 inkino zitegekanijwe ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'Imana n'ibibuga imatch zizogenda ziraberako ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 3 tuzuye neza Relier FC uzohura na Sporting Club hado bari muri Deseya asa Amebu Serengeti ihure na La Rangers FC Academy Meridian ihure na Maniema FC muri Kankije azoba ari igihe cy'isaha igihe cy'isaha 5 Meka Academy ihure na IPM FC hariya muri Deseya igihe cy'isaha 7 zuzuye neza Fangasi FC ihure na The Gucci Academy muri Kankije hariya mikabi y'abasirikare azoba ari igihe cy'isaha 7 Flamengo FC ihure na Buja Rapide muri Deseya igihe cy'isaha 9 zuzuye Buja City Junior ikihura na Jano FC muri Kankije azoba ari igihe cy'isaha 5 ku munsi w'Imana Ujabu FC uzohura na Mayilo Team Club muri Deseya azoba ari igihe cy'isaha 3 Gilete Star ihure na Bravo FC igihe cy'isaha 3 muri Kankije Elite Bayern ihure na Academy Impact azoba ari kuri tere hariya mukinanira igihe cy'isaha 3 zuzuye neza Fraternité FC ihure na Mapenzi FC azoba ari igihe cy'isaha 5 zuzuye neza hariya muri Deseya Academy Tel Aviv Junior ihure na Team 257 FC igihe cy'isaha 5 zuzuye neza azoba ari muri Kankije mu kambi y'abasirikare Academy Burundi Parks ihure na Magara Young Boys FC hariya mukinanira igihe cy'isaha 5 zuzuye neza Kamenga FC ihure na Saint Auguste kuri Deseya igihe cy'isaha 7 Jeka Regina Mundi ihure na Misaje Buja azoba ari igihe cy'isaha 7 zuzuye neza muri Kankije Ase Authentique ihure na EFD FC mukinanira azoba ari igihe cy'isaha 7 zuzuye neza Academy de Yira nayo ihure na Muzinga Junior igihe cy'isaha 5 muri Deseya Komera FC ihure na Inyange BFC muri Kankije Academy Urusenga Sor ihure na Academy Tatanes Eras azoba ari mukinanira igihe cy'isaha 5 nuko inkino zizoba zifashe mu mpera z'inondwi mu cicaro ca gatatu mu mupira w'amaguru ngaha mu gihugu cy'u Burundi fefe tukiri gahanye no mu cicaro ca gatatu nibaze ko nogenda nka nsoma ukuntu imigwi igendera rucanya mu cicaro ca gatatu nyabujya ko bisanzwe bipanze ku makomine ndetse no mu ma groupe aho muri mu komine yose haba ariyo groupe A na B duhere muri komine Muha
CES Academy mu kibanza ca mbere n'amanota 15. Never Give Up amanota 15 mu kibanza ca kabiri. Academy Impact amanota 13 mu kibanza ca gatatu. Mayiro Team Club amanota 10 mu kibanza ca kane. Ase Wembo Search amanota 8 mu kibanza ca gatanu. Academy Burundi Parks amanota 7 mu kibanza c'indwi. Magara Young Boys FC amanota 6 mu kibanza c'umunani. Ujabu FC amanota 6. Elite Bayern FC inota rimwe mu kibanza c'icenda. Aha ni muri komine Muha muri groupe A. Muri groupe B haza mu kibanza ca mbere Academy Ubumwe amanota 19. Mu kibanza ca kabiri ni Saint Auguste amanota 18. Mu kibanza ca gatatu ni Mapenzi FC amanota 16. IPM University hariya kwijabe amanota 9 mu kibanza ca kane. Maniema FC mu kibanza ca gatanu n'amanota 8. Kamenge FC mu kibanza ca gatandatu n'amanota 8 nyene. Meka Academy amanota 7 mu kibanza c'indwi. Vision 2026 amanota 4 mu kibanza c'umunani. Fraternité FC amanota 2 mu kibanza c'icenda. Academy Meridienne amanota ubusa mu kibanza c'icumi. Turangururire hariya muri komine Mukaza muri groupe A ndetse no muri groupe B. Ndaje ndababwire ukuntu imigwi igenda irushanya amanota buri. Muri groupe A muri komine Mukaza mu kibanza ca mbere haza Inyange BFC amanota 19. Mu kibanza ca kabiri TBC Beton FC amanota 16 mu kibanza ca kabiri. Academy Lamba mu kibanza ca 14. Asele Foko Dilake amanota 9 mu kibanza ca kane. Message Buja amanota 9. Ase Imboneza amanota 8 mu kibanza ca gatandatu. Seka FC amanota 8 mu kibanza c'indwi. Komera FC amanota 5 mu kibanza c'umunani nyene. Etware du West FC amanota 5 mu kibanza c'icenda. Jeka Regina Mundi amanota 3 mu kibanza c'icumi. Groupe B ni Atihad FC amanota 16. Academy Authentique mu kibanza ca kabiri amanota 18. Hayare B FC amanota 18 mu kibanza ca gatatu. Academy Deira amanota 13 mu kibanza ca kane. Buja City Junior mu kibanza ca gatanu amanota 9. EFD FC mu kibanza ca gatandatu amanota 7. Muzinga Junior mu kibanza c'indwi n'amanota 7. Academy Urusenga Soul amanota 6 mu kibanza c'umunani. Mu kibanza c'icenda ni Jeano FC amanota 6. Mu kibanza c'icumi ni Academy Tetanes AS amanota 6 mu kibanza c'icumi. Muri komine Ntahangwa naho nuko biba bimeze. Deguchi Academy FC mu kibanza ca mbere amanota 13 muri groupe A. Redier FC amanota 12 mu kibanza ca kabiri. Fangas FC mu kibanza ca gatatu n'amanota 12. Buja Rapido FC amanota 11 mu kibanza ca kane. Mashuja FC 11 amanota 5 mu kibanza ca gatanu n'amanota 11. Sporting Club Buja amanota 10 mu kibanza ca gatandatu. Flamengo FC amanota 9 mu kibanza c'indwi. The Brothers Academy FC amanota 7 mu kibanza c'umunani. Ase Academy Tanganyika amanota 6 mu kibanza c'icenda. Na Academy Interplan amanota ubusa mu kibanza c'icumi. Muri groupe B nayo ni Bravo FC amanota 16 kibanza ca mbere. Academy Amek amanota 15. Academy Amebu Serengeti amanota 18 mu kibanza ca gatatu. As Langard FC amanota 10. Ekizane FC amanota 10 mu kibanza ca gatanu. Academy Smart amanota 10 mu kibanza ca gatandatu. Team 257 FC amanota 9 mu kibanza c'indwi. Amen FC kibanza c'umunani amanota 4. Tel Aviv Junior mu kibanza c'icenda n'amanota 3. Gillette Star amanota ubusa mu kibanza c'icumi. Nuko vyifashe hariya mu cicaro ca gatatu mu mupira w'amaguru ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbese FF nuko ibintu biba vyifashe hariya. Nkuko nanye ndabivuga Monsieur Pepe
ni indirimbo y'amateka adasanzwe mu mupira w'amaguru no ku bakunzi. Na karirimbo karyoshe cyane nkunda kubivuga abantu batuma bamerereza bakumvise. Sakarimbo gasanzwe uba wumva nyene ko vyakomeye tuba tugeze ahantu habagabo. Ce sont les meilleures équipes. Aha abana bararyama bakuze bagasigara. Hagasigara wamize akabuye k'abagabo ashobora gutsinda. Ashobora kubona impinduka ugasanga uko twari twiteze ibintu ziko bigiye kuba tubizana. Siko biba bigenda uko twari tubiziga. Ariko ni ku munsi w'ejo match yabaye nkuko tutatubyiteze n'ukuri. Mugabo yari match iryoshe ku mugoroba w'ejo twaravye match iryoshe hariya ku kibuga Montjuic FC Barcelone yakira umugwi wa Inter de Milan. Yari match abantu benshi bari barindiranye igishika. Narijya ko iyi migwi ibiri yaheruka guhura muri 2022 benshi baravyibuka bahuriye muri groupe imwe muri poule imwe aho Inter de Milan mu match ya mbere yabaye hari iwabo kuri Giuseppe Meazza bari bakiriye FC Barcelone babatsinda kimwe kubusa baza kuri Camp Nou banganya n'ubundi banganije bitatu ku bindi nk'ibaraye banganije ku munsi w'ejo. Ico gihe muravyibuka FC Barcelone bayirungitse muri Europa League ni Inter de Milan yabakozeko. Ico gihe iyo batsinda bari kuronka qualification biranga. Ni ku munsi w'ejo rero n'ubundi bavanye bitatu ku bindi muri match itari yoroshe. Ni Inter de Milan yabakwakwanije metode mu minota ya mbere. Ibintu tutatwiteze tuza kugaruka ko mukanya. Ibintu tutatwiteze ata muntu umwe yaravyiteze muri twebwe ko bishobora kugenda uko twabibonye uko byari bimeze ejo hahise tubona Inter de Milan mu yindi sura nshasha. Tuba tuzi ko Barcelona iza gutangura kubona izana. Siko vyagenze kuko match igitangura wabona Inter de Milan yagomba guprofita FC Barcelona kuko barayizi ne equipe bavuga bati iyi equipe tayitsinda yakirikariga mwiyi misi yananiranye inaniye Real de Madrid Bayern yarananiwe mbega tweho tugenda gukora iki hari iwabo niyo mpamvu ubona bafashe umupira bawukuye kuri point igeyo hagati mu kibuga bakivuza ku dosifre yo gutangura match ku munota wa mbere ku masegonda 36 gusa nguwo Marcos Thuram akubise igitsindo kuri passe nziza y'umukinyi nza kugaruka ko Dumfries igitsindo twashobora kuvuga ati ni igitsindo Ligue des Champions taronade akantu yagize kagataronade umupira Sezini ntiyabonye niyo waciye kagiye karatemba kinjira mpaka mwifire karashikaye kajya umupira nk'ujya birasaba ko ufise akabuye k'abagabo no kudatinya ko amenyereye champion ukaba ufise baramenyereye ama match zikomakomeye ashobora gufata riske nk'ijya iyo gakunze turagukomera amaje mbwe yo kanse tukirukanga ko kenshi abafana ni Dumfries nariko ndakubwira yahora mu mvune ariko niwe novuga yaraye agirikije ijoro ribi abafana ba FC Barcelona agaruka abasubiza muri kindi gitsinda agaruka tsinda double atanga na assist y'iki gitsindo ca Thuram yagiza gataronade yerekana ngo nubundi mu mwaka wa 2022 niwe yanabahumiye yari umukinyi yagoye cyane umugwi wa FC Barcelona none yarabaragarutse avuye mu mvune yarayatowe nawo mu dimache ku mugoroba ku musi w'ejo ndavuga Dumfries umukinyi w'umunyapeyiba mu mwanya tugaruka turaba neza na neza ukuntu urukino rw'ejo rwari rwifashe Radio Tere